Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Mbega iyo tuvuze ukwemera kubyara ubuzima bisigura iki? Kugira tubandanye dutegerana, tuyaga twumvikana, twakiriye umushitsi w'iteka hano kuri Action Vibes TV. Niteka kuri twebwe kandi namwebwe mumwumvise muca mwumva ko ari iteka twatewe. Mbega umushitsi ninde? Reka atugire ku muriri atwidondore. Ego nyakubahwa Patiri Inyasi, bavukanye mukurikirana iyi televiziyo Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryanyu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndahimbawe nuko Patiri Inyasi antumiye agatuma ndonka akajya kukuganira namwe mwese. None rero ndabaramukije amahoro y'Imana. Nitwa Patiri Bernard Hakizimana, nsanzwe mvuka muri paroisse ya Matara muri diocese nkuru ya Bujumbura, nkaba ndangurira ubutumwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo ibyo birakwiye kugira ngo mbeshoboye kuvuga uwondi, nuko murakoze. Patiri Hakizimana Bernard Hakizimana, umusaserdoti w'Umurundi ari mu butumwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Padre, ndasubiye kuguha ikaze hano kuri Action Vibes TV. Iteka ryawe Pati, iteka ryacu twese. Padre, imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka ndakwibarize. Mbega ubukristu katolika bwifashe gute hiyo mu Bufaransa? Hari abakunze kuvuga basa n'abihebuye bati ubwo bukristu katolika buri ku mushiro, abandi nabo ukabumbana umwizero bavuga bati ubwo bukristu buriko buriyubura. Ukuri ko bakuri hega Pati? Akoze Pati kuri ico kibazo uhereyeko cerekeye ubukristu mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo mu kwishura kuri ico kibazo je no fatira ku mwanya maze ndi mu butumwa ngaha mu Bufaransa, uko je nahashitse mu 2019 shikamba mu paroisse ndi vicaire, hanyuma ndaheza mba patiri mukuru mu paroisse. Uvuye i Burundi ukatushikira mu Bufaransa, urabona ko ubukirisu novuga nti sikirenga, ariko bivana naho bushikiye mu maparoisse ari mu bisagara binini, urabona ko abakirisu batari bake. Mugabo ushikiye mu maparoisse hagati mu gihugu nka ruguru, urabona ko bidataho bisana n'ingene abakirisu bitabirira amasaramana hariya iwacu mu Burundi. Urumva rero ariho kivi Burundi birashobora gutangaza. Ariko jewe igihe nashika byantangaje kubera yuko naje mu Bufaransa mvuye mu Budagi, nari maze umwaka wose ndi mu paroisse mu Budagi. Donc ubukirisu bwo mu Bufaransa n'ubukirisu bwo mu Budagi ni nkaco kimwe. Narabona ko atabakirisu benshi baza gusenga, ariko ntibyantangaza kuko no mu Budagi nari nabonye ko ariko bimeze. Ni ikibazo rero cyatanguye kuva kera muri kahise ka Eklezia, kuva aho ibihugu bya Buraya biboneye ko iterambere ryabishikiye, bakabona amahinguriro yabo batuma baronka ibintu byinshi mu mwanya mutoyi, ubutunzi bukiyongera, ubuganga buratera imbere, buhinga
bakoresheje bwenge biratera imbere, bavuye badasubira kuza barahurumbira gusenga gose, kabirasubira inyuma gose igihe haheze inama ya Vatikano ya kabiri mu myaka ya 1970. Urabona ko abantu birekuye baraheba imico myiza yahora ibaranga, gusenga barabireka. Muri ico gihe mu Bufaransa by'ukuri byabonetse yuko abakirisu bariko baragabanuka, ariko nubwo biruko abagumye basenga bobo ntibabuze. Burya abantu naho hucamwe ibi na biriya, Imana iguma ifise ikibanza muri uyu canke muri uriya. Nuvuga ndi agasigarira nk'uko abahanuzi bagenda babivuga, kaguma kariho. Niho rero tubona hariho urwaruka rutanguye gusubira guhurumbira ekereziya, urwaruka rusaba ko abantu koko bo bategura kugira baronke amasakaramentu, ibatisimu, ukarisiya be no gukomezwa muri mutima mweranda. Muri ibi bihe hariho urwaruka rwinshi, hariho abantu benshi bariko barahurumbira ekereziya kugira ngo babategure baze mw'ijoro rya Pasika baze bashobore kuronka ibatisimu. Hari n'abariko bararegulariza, barasaba kugira ngo bashobore kugira ubugeni, baregularize ubugeni bwabo. Aho ivyo bikerekana bigatanga icizere yuko abantu bariko barasubira kugaruka guhurumbira ubukirisu. Hagaca hongera ko ivyo mbona mw'iparuwasi rero nka jewe abantu bitanga hako atari uko bariko barondera guhembwa. Nka jewe mw'iparuwasi ibikorwa nka byose, abigisha abategura abana babategurira amasakaramentu bose babigira ku buntu, abaza kufasha kwakira abantu kuko umusekreteri dufise ntatonda imisi yose. Mu gihe atatonze rero hariho abakuranwa kw'iparuwasi baza bakitaba amatelefone bakishura baba bariko basaba ibinabiriya kw'iparuwasi, bakakira abantu baje bagana iparuwasi mbere yuko jewe nje ndabakira. Ivyo byose bakabigira ku buntu n'umutima w'uyitanga n'umutima w'urukundo. Abakora mu kinyamakuru ca paruwasi bakabikora ku buntu. Ivyo byose bikagaragaza yuko nukuri abakirisu bariho. Isengero iwanje nakoze iwanje kuko ni nyinshi, zirashika 10, ntizama zuzura iyo habaye inkuka y'imisa. Mugabo kameme uko biri kose hari umuntu arabona ko abantu baza gusenga nubwo batokuzura isengero, ukabona ko babifise ku mutima. Nico nagomba kwishura, ubundi ngira ico kibazo uzokigarukako nimwagitegura neza, umuntu akaba yafasha akanya kugira abe yabiteguye neza. Nivyo nagomba nayo niyo nyishu ntanze kuri ico kibazo. Urakoze cyane Padre kuri iyo nyishu uduhaye, kuri uyo muco uduhaye kubijanye n'ubukirisu katolika, ingene bwifashe mu Bufaransa ndetse no muri bino bihugu byo mu burengero bw'isi. Tuzoronka akaryo niwatwemerera kugaruka ku buryo bwimbitse kuri ico kibazo. Pati, twamaze kubivuga mu ntango y'iki kiganiro cacu ko dushaka gushimikira kuri iki ciyumviro gisanzwe ari n'iciyumviro ngenderwa kwano kuri no televiziyo, aho tuvuga tuti ukwemera kuvyara ubuzima. Ukwemera kuvyara ubuzima, ukwemera gutuma uwemera ataba
hanze y'isi ariko aba mu isi akayibamwo nk'umwambira ati sindabakuye mu isi ariko ni muri ab'isi nk'uko kavuzwe na wa musaseredoti mukuru afise ubusaseredoti bw'inahava nibaza ko ari naho wamuka patiri. None pati ngo nta kaburimbo kandi iyo mvo yuko twatumbereye wewe reka ndayikubwire. Narumvise ko wagize uruhara rudasanzwe mu iyubakwa rya sikirisare ya Gasi kuri Action Vibes TV dukurikiranwa n'abantu bo kw'isi yose. Hariho rero abatazi aho Gasi iherereye, tubwire aho iyo sikirisare iherereye uco tuyagira neza ingene ico gikorwa carangutse, unatubwire naho ukura ishaka ryo gukora mwene ivyo bikorwa uri patiri. Nk'uko nabivuze patiri, jewe nsanzwe mvuka muri paruwasi ya Matara. Ishuri rero mvuka ko ni Gasi. Gasi ni imwe mu mashure ya paruwasi Matara. Mu Gasi niho nize primaire, ni naho hari sengero namye nsengeramwo ngira umwana. Hanyuma iyo sikirisare rero ya Gasi yubatswe n'abapatiri baba missionnaire baba Xaveriano, nibo bari barongoye paruwasi y'Imatara. Iyo sikirisare yagiye ibona abakirisu bagwira, hanyuma birashika rero yuko isengero kera yari nini kandi yari yubatse neza, kubera igihe mwanya imaze bumva yubatswe kera itangura gusaza, itangura gusambuka, hanyuma kandi kaguma ibanto kuko nariko ndabivuga umva abakirisu bahavuye benshi. Niho rero abakirisu bari kumwe na paruwasi yose barongowe na patiri mukuru biyumvira ingene iyo sengero boyisubiramwo kugira ngo ibe yagutse kandi bikomeye. Barahavuye bararondera rero mu buryo bwo kubaka, baraheza bararondera amabuye, amatafari, umusenyi, eka ndetse baragira n'amasekeza yo kurondera uburyo. Mugabo nubwo bagira ayo masekeza, uburyo baronka ntibwari bukwiye gose kugira ngo bashobore kugura ibikenewe, isima, ivyuma, amabati, guhemba aba engineer n'abamaso, ivyari bikwiye. Jewe rero nahavuye ntanga intererano yiwanje nishimikije yuko na jewe ndumukirisu w'iyo paruwasi w'iyo sikirisare, ariko kandi kubera nabona nti ninabibwira abagenzi banje baragira ico batereye. Kuva mu mwaka wa 2006 no kuvuga umwaka umwe wari uheze, banyatiye umwepiskopi anyatiye mu ibanga y'ubusaseredoti, naciye ntangura kuza ndagenda mu Budagi. Buri mwaka naragenda mu Budagi nkamara y'ukwezi canke ukwezi n'inusu, genda mu Busuwise nkamarayo igihe. Ico gihe rero naba mu maparuwasi, bigatuma mbonana n'abakirisu n'abapatiri b'abagenzi. Abo bagenzi rero nibo nahavuye nshikiriza ico kibazo, ndababwira ivyo abanyagasi bamaze gukora, ivyo paruwasi Matara imaze gukora. Hanyuma baraheza baremera kuza baratanga intererano zabo. Buri mupatiri ategekanije mu misa collecte bakagira ico batanze, urugize icarungitse tukaja tukirungika Burundi, maze uburyo buregeranywa bukwiye kugira ngo iyo sengero ya sikirisare Gasi ishobore kubakwa. None vyarampimbaye cyane imbere igihe musenyeri
Anatori yagiye kuhezagira iyo sengero, uravye ingene abantu bari bahimbawe, twese twari duhimbawe kuba twinjira iyo ngoro y'Imana isharije. Eka byaraboneka ko ari igikorwa cakozwe na bakirisu atarabo mu gasi gusa, mugabo bakwiye muri ekleziya iri kwisi yose. Urumva hariho abo mu Budagi bafashije, hariho abo mu Busuwise bafashije, hariho n'abo muri Suwede bakeyi bafashije, hariho n'abo mu Bufaransa aho nshikiyeyo bafashije. Kuvuga nicyabaye igikorwa ca ekleziya yose. Uti inguvu ndazikura inguvu ziva ku Mana, kuko sinahavuye ndabibona yuko aho nagiye ndaca hose ari Imana yahancisha, kandi hose igatuma tumenyana n'abantu. Abo bantu nabo bahe bavuye ntibamenyana na jewe gusa, mugabo binciye ko baheza barafasha nabo batazinanye batarabonana, mugabo umutima w'urukundo uduhuza twese ugatuma ibyiza biranguka. Nk'uko nyene ikicivugo kibivuga ati ukwemera kuvyara ubuzima. Kwemera kuvyara ubuzima, kuko kwemera kutagira ibikorwa, nk'uko Yakobo umuhanuzi Yakobo intumwa ya Yakobo abivuga, byo kurondera amasakaramentu gusa, ibikorwa bitaboneka. Kwemera kudafite ibikorwa, Yakobo avuga ati kuba kwarapfuye. Donc urumva ibikorwa byaragaragaye mu muryango w'abana b'Imana, baba bo mu gasi canke abo bose mbejeje kudondagura. Nuko novuga ubundi Paruwase Matara iri hagati ya Jenda na Buhonga, ngira ngo abantu bacabona rero aho gasi iherereye, kuko iri muri Paruwase ya Matara. Murakoze. Patiri Bernard, reka mere nk'aba Kristo barayike iyo bahimbawe canke iyo buzuye umutima mweranda, uzawumva bikamaje bati urumugisha. None gapati nanje reka ndakakubwira urumugisha basi. Mwibuke bakunzi ba Axia Vibes TV ko hano ari kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Mutarakora sabone mu binyarutse cyane. Uyu munsi umutumire wacu ni Padre Bernard Hakizimana, naje ndiko ndamuyagisha ni Inyasa Nkurunziza patiri. Rero Padre Bernard, muri uyo mudiho w'ubukirisu, uyo bukirisu bushamikiye kuri jambo yigize umuntu akabana natwe, hari indoto iherutse gucika ukuri kugwaruka go kuri Ekofo Kinama, umutumba w'amavukiro yawe. Subira udutera iteka, utuyagire ingene iyo ndoto yacitse ukuri, ingene uyo mugambi warangutse. Yego pati, umutumba w'iwacu ni Kinama isanzwe n'umutumba umwe mu mitumba igize komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Mu Kinama rero muravyibuka, ndetse si mu Kinama gusa no ku yindi mitumba igize Burundi. Mu minsi iheze barubatse amashuri menshi kugira ngo abanyeshuri benshi bashobore kwiga, ama école communale aciye abama Ekofo. No mu Kinama rero harubatswe iyo Ekofo Kinama. Ndibuka ko naje natereye mu kubaka iryo shuri, natereye mu byo gufasha kugira amadirisha aboneke, kugira amatoilette y'abana aboneke. Mugabo rero kubera yari amashuri yubatswe igihutihuti, ntiyari yubatswe ku buryo aramba. Hanyuma rero abanyeshuri barize babandanya biga nubwo ishuri ryari rimeze uko. Mu minsi iheze niho nigeze gusaba directeur yari arongoye ishuri, n'ikintu namusaba attestation, namusaba nyandikire
y'umunyeshuri acara arabigira muganza asanga yandikishije ikaramu ku rupapuro rusanzwe ntibyanditswe n'imashini. Ndamubaza mbega directeur nta ka ordinateur ufise kugira ngo ushobore kugira kwandika ibintu by'ikizungu biteye imbere. Aca arambwira ati kana noneho naho twogira imashini ordinateur twoyikoresha gute atamuyaga nkuba dufise. Ico gihe numva abimbwiye uko boba bakeneye rero ko umuntu yensara ashira amapano solere ku ntuze ku ishuri hejuru kuri toiture, hanyuma acarondera ordinateur n'aka imprimante gutyo directeur ashobore koroherwa mu bikorwa biraba administration. Ndamusaba rero ntimfotorera ishuri turabe kugira ndabe ko ingene nogira bo ndageretse kugira babone ko bofasha kugira ngo ayo mapano solere turabe ko tworonka badufasha kuyagura. Afoto ishuri njazanga ishuri ryarageseye nta n'umuntu yokurira hejuru ngo ariko aramanika ko ibintu atagomba guca akorokana na ntuzeye na toiture. Ndamubwira ndi ndabonye ishuri ahubwo ntirikeneye amapano solere n'ibyo by'ama ordinateur. Ishuri rikeneye ahubwo ko risubirwamo kubakwa. Ndamusaba rero yuko yokorana na ODDBU Caritas kugira ngo aba engineer ba ODDBU Caritas bashobore kumufasha kugira ngo bagire devis, donc bagire projet yuko hubakwa ishuri. Nongera ndasaba secrétaire exécutif wa ODDBU Caritas ya diocese ya Bujumbura kugira ngo abamfashirize. Nari nabimenyesheje abo muri mu ntwaro DPE na musitante. Ivyo rero bacabijako baragira projet, hanyuma iyo projet rero nahabuye kubera bimwe narimbeje kuvuga kuvyerekeye isengero yo mu Gasi, nahabuye ndabishikiriza abagenzi. Ubwa mbere nabishikirije organisation isanzwe iri mu gihugu cy'Ubudagi ifasha mu kubaka amashuri nka hose ku isi yitwa Fly and Help. Haba baremera bafasha kubaka amashuri 3 gusa. Amashuri 3 yubatswe, ndabona ko hasigaye urumva yandi hasigaye yandi mashuri 6, hakaba hasigaye bloc administratif, hakaba hasigaye bloc y'amatoilette. Ivyo navyo nabuye ndabishinga ndabishikiriza abandi mu Bufaransa, baraheza baraterera. Ayo mashuri 6 nayo nyene arubakwa, bloc administratif irubakwa. Hanyuma mugabo kuri iryo shuri hari hasanzwe umva abanyeshuri barenga 700 bahiga, mugata amazi bafise cyari kibazo. Niho rero nahavuye kubera bimwe nari naremereye directeur nti hategerezwa kuboneka umuyaga nkuba kugira ni yaronka ordinateur na imprimante bimworohere. Nahavuye rero ndondera abandi bamfasha kugira ngo naboneke ama plaque solaire. Ayo ma plaque solaire akaba ari yo yategerezwa gukoreshwa kugira ngo turonke umuyaga nkuba uzofasha kugira ngo dushikire epfo mu isoka amazi yari dukoreshe pompage kugira amazi ashike ku ishuri. Ivyo navyo iyo project twavuye dushinga abantu bo mu Budagi na muri Suisse baravuye baradufasha. Ivyo birubakwa mu muyaga nkuba uriho ku ishuri muri chaque salle de classe amatara ariyo ku cyumuyaga nkuba cy'amatara nta ngorane. Directeur barafise aka ordinateur, nibaza ko mu minsi izoza hazobonekana imprimante kunze na photocopieuse iboneke. Ivyo biri mu migambi. Hanyuma igikomeye cyane gose ni cerekeye amazi, kuko byari biguye kumva ko amazi yoshobora kuduga umusozi akava mu isoka akaduga, mugabo biheruka gukunda amazi ubu yarashitse. Abanyeshuri bose barahimbawe, kana abantu baba mu micunga bahimbawe uko baca baronka ingene bavoma biboroheye. Nivyo byose ivyo ndabikengurukira Imana. Ni byiza Imana ikora iciye ku abantu bayemereye.
bakugurura umutima ikabakoresha, ugasanga bariko baratuma abandi boroherwa. Nivyo rero nivyo nkenguruka jewe nafashije kugira ngo abantu bari mu bihugu bitandukanye baheze bavyumve yuko ubukristo butobonekera mu gace barimwo gusa, mugabo ko ivyamwa by'ubwo bukristo bishikira n'abandi bari kure, gutyo tukiyumva ko twese tugize umuryango umwe w'abana b'Imana bubatse ekereziya. Nuko ngira nogarukiriza ngaho kuvyerekeye ico kibazo. Murakoze. Padre Bernard Hakizimana, ndagukeje cyane kuri iyo ngendo wihaye yuko ukwemera kwawe kudaherera gusa mu vyiyumviro, mu majambo agaragara, ariko kurasa ku ntego, umuntu akabona by'ukuri ico ukwemera kuvyara ubuzima bw'ukuri, ubuzima bufadika. Uwo bikekereza arakubitira muri sikirisare ya Gasi, arari ingene asengera ahantu heza yicaye neza. Ikimenyetso ntabesha cyuko ukwemera kubyara ubuzima ni ishure rya Ecofo Kinama mwasanuye mu kubaka ibirasi by'ishure, ibiro by'abigisha, mukahashira amazi, mukahashira umuyaga nkuba, mukarondera ibikoresho bigezweho. Patiri, ibyo bintu ni ibintu by'iteka, niryo teka tuvuga ngaha. Ngira ntawosubira rero kuvuga yuko ukwemera gutuma abantu badatera imbere, niyo dutegereye ukwemera uko utariko. Pati, birumvikana ko ibikorwa nk'ivyo byama bikeneye abasangira kivi kandi benshi, kandi mugasenyera ku mugozi umwe. Fata akakanya usubire ubaramutse, unabakengurukire, mbere ubajyakara ko boca kuri Action Vibes TV. Ego Pati, nk'uko muhejeje kubivuga, nivyo ibikorwa nk'ivyo nivyo ukunda ko birangurwa n'umuntu umwe. Ni byiza ko abantu baja hamwe bagahuza ivyiyumviro, ariko ni byiza kandi ko umwe wese araba akumviriza, hanyuma agatega amatwi ico umutima w'Imana mubwira kugira abone ico ashobora gufasha abandi. None rero nk'uko mwari mubivuze, jewe ndakengurukira abo bose tugenda dufashanya kugira ngo ibikorwa biteze imbere abantu bishobore kuranguka. Navuze nivyo uruhara mu kubaka ibyo isengero mu Gasi, be no kubaka iyo Ecofo Kinama, ariko hariho n'ibindi nagiye mfasha, dufashanije na Patiri mukuru w'Imatara, tukafashanya n'abarongoye intwaro, haba ibyo kurondera intebe abanyeshuri bigirako, haba ibyo kurondera materiel informatique kugira ngo muri commune ku mashuri asanzwe ariho abakeneye abadirecteur canke abigisha bakeneye kwandika ibintu ku mashini no ku imprima no gufotora, bashobore koroherwa. Aho mfashijwe n'abagenzi, mfashijwe n'abakirisu mu Bufaransa, twaragiye dufasha dutanga intererano. Intebe zitari nke zikaba zaratanzwe mu mashuri atandukanye yo ari muri commune Nyabiraba, muri paroisse ya Matara. Hakaba intuze materiel informatique isanzwe iri kuri paroisse Matara, mugabo ababikeneye bafise access yo kugendayo kugira ngo bandike canke bimprime ivyo bakeneye. Byose nkabikesha ugufashanya n'abantu ahana hariya, kubo twagiye duhura tukamenyana. None rero nukuri burya abantu barashobora kugira ibibazo kubera kumbure bataronse ubafasha, ubumviriza, ubavugira. Ariko iyo abantu bashoboye kuja hamwe, yaba umwe abantu batabaye basinda bibazwa, bahagomba gufashanya, bacu usanga Imana iri kwibakoreramwo, irabashoboje ibyo batari gushobora kwishoboza umwe wese mu gihe yari kuguma ari wenyene. Naho rero
heraheza nkengurukira Imana iyo idukunda, iyo yadushizemo umutima w'urukundo, kandi akaba ariyo idutuma umutima w'urukundo vyari vyiza bingana gutyo. Aca nshimira abantu bose rero bagiye bafasha, mpamagarira n'abandi bose bariko bumviriza baraba kuri iyi televiziyo Action Vibes TV, ko nabo nyene intererano yabo mu kugaragaza ubukristo bwabo yoba yuko ibikorwa byabo bifasha abavukanyi aha na hariya baba bari kuri iyi si muri Eklezia y'Imana. Nuko rero ndakengurutse ko mwari mwantumiye kugira ngo ngire ico nshikirije. Murakoze, umukama abane namwe, abahezagire, tugire Kristo. Padre, byari biryoshe kuyaga nawe Patiri Bernard Hakizimana, ku buryo umuntu yava yibagira gusozera, ariko akaryoshe ntigahora mwitama, kandi birabereye ko twubahiriza iteka ry'abadukurikirana kuri Action Vibes TV, kuko twoba tuciye kubiri ni cifuzo ngenderwako. Rero reka dusozere kugira abantu ntibagume kuri YouTube, ariko baje kuraba ico bahiminwe, kuko iteka rivyagwa n'ibikorwa. Uko rero niko kwemera kuvyara ubuzima. Patiri, urakoze cyane kuba udufashije gutegera, tuzobandanya dufashanya gutegera yuko ukwemera kuvyara ubuzima ari ukwemera kudaherera mu bicu nk'uko twabivuze, ariko ari izo nguvu ziri mu kwemera dutuma duhindura isi igacika isi nziza, bikazotuma tuyiva ko dusize ari nziza gusumbya uko twayisanze. Murakoze cyane rero. Umutumire yari Patiri Bernard Hakizimana, jewe nariko ndamuyagisha ku bwa Action Vibes TV, ni Inyasa Nkurunziza Patiri. Tukaba tubandanya tubibutsa ko muto kwibagira gufyonda kuri sabone, hanyuma nukuri mutumenyeshe ko mwabikunze mu kuvuga muti j'aime, hanyuma mugira icifuzo muterereye, ntimwibagire no gusangiza ibiganiro bica kuri Action Vibes TV, mushikirizwa n'abakutsa kivi batandukanye, benshi muri abo bakutsa kivi muri kumwe ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Murakoze cyane, tuzoba dusubira. Bye bye, mugire aho muba mwubahwe.